kiganiro ca Science et Technologie ubuhinga n'ubumenyi murabimenyereye turayaga aho tubasigurira ibintu bimwe bimwe tutaduze ico bisigura canke n'ivyo twari tubizi ariko tutabizi mu buryo bwagutse. Turamaze igihe kitari gito twumva abantu bahitanwa n'inkuba bahitanwa mu gihe imvura iriko iragwa, hari n'ubuheruka twarumvise inka zari ziragiwe zirapfa zitari zike zishika ku 12 mbere n'abongere bari baziragiye. Turarabira hamwe muri kino kiganiro mbega inkuba niki? Ni igikoko nk'uko benshi bavyibaza? Mbega vyoba ari ibirozi canke ibindi bintu vy'amangetengete tudatahura? Turarabira hamwe uko abahinga babivuga. Inkuba bayivuga mu gusigura, reka twifashishe runo rupapuro. Turamaze kubona yuko inkuba mu gukubita abantu canke igihe imiravyo iboneka igihe kenshi imvura ibiriko iragwa. Ati biba vyagenze gute? Biva kenshi ku bicu. Ibicu nivyo bituma havuka inkuba. Haba hari ibicu bibiri kujya dusanzwe tubizi. Hari ubwoko bw'ibicu byinshi kuko n'izuba iyo riko riraka ikirere kiba kigaragara. Haba hari ibicu. Ariko ibicu bivamo imvura byitwa cumulonimbus. Biba ari bibiri. Igicu kimwe kiba kiri ku ruhande rumwe, ikindi kiri ku rundi ruhande. Kuri ibi bicu rero, kuko ibintu biba biri hejuru, haraza utumama tw'amazi. Si twe twonyene, haraza n'utundi tubuyenge tumeze nk'urubura. Kugira urubura ruva hasi kenshi no hejuru bamaze ndeka mu rwego bazi kwiforma naho nyine ruriye. Hejuru biba bimeze gute? Hariho igicu ku ruhande rumwe kiriforma kwa twatumama tw'amazi kikazana ico no kwita amashaje canke udusinye. Hamwe haza udusinye two guteranya, tumenyetso two guteranya. Mu gifaransa bavyita les protons. Bica bijya ku ruhande rwa canicu ruremurutse gusumba urundi. Ku rundi ruhande nabwo kandi haca hazako utundi tumenyetso two gukuramo, ariko twotwo duca tugenda ku ruhande rw'igicu hitwa ko haremereye. Muramaze kubona iyo dufise isumaku zirafata canke isumaku igafata icuma. Isumaku irafise ico no kwita amapropriete canke ibintu biranga iyo sumaku bituma zikwegerana. Hamwe haba hari akamenyetso ko guteranya, ahandi haba hari akamenyetso ko gukuramo. Iyo vyegeranije birakwegana bikaza gufatana. Nivyo bica biba no kuri ibi bicu bibiri. Kubera ko hamwe hari utumenyetso two guteranya, ahandi hari utumenyetso two gukuramo, biraza kwegerana nk'ivyofatana. Iyo biriko biregerana nk'ivyofatana, ahari akamenyetso ko guteranya karaza mu kibanza cahari akamenyetso ko gukuramo, mbere n'akamenyetso ko gukuramo kakaja mu kibanza cahari akamenyetso ko guteranya. Mu gifaransa bavyita différence de potentiel. Iyo rero iriko iraba niho duca tubona havutse citwa umuyagankuba. Umuyagankuba nyene dukoresha no ku bicu nivyo bica biza. Umuyagankuba rero iyo umaze guhwana aya masinye akabomana niho duca tubona hejuru ibintu vy'imiravyo. Irya miravyo rero ibiri kumwe n'irindi jwi kuko ibintu vyabomanye hejuru ibicu nibyo rya duca twumva ry'inkuba ribomoka. Tutabyumva cyane cyane tukabyumva buke buke bivanye n'uruhande turiko mu gihe biriko biraba. Inkuba ntukimeze si igikoko nk'uko benshi bavyiyumviye, ariko none bishika gute ngo inkuba ihitana ubuzima bw'umuntu canke bw'ikindi kintu? Iyo ivyo bimaze kuba mu kirere twaganiriye neza turumvikana yuko bivyara umuyagankuba. Umuyagankuba nawo ni danger canke n'ikintu co kwitondera ku buzima bw'umuntu n'uburyo tuwukoresha. Iyo bimaze kubomana ya masasi canke wa muyagankuba uza kuvuka urakenera kumanuka gushika kw'isi kandi mu buryo bwihuse bushoboka. Aha haca havuka umuyagankuba urondera gushika kw'isi, ariko none uzohitana gute ibintu biri hano kw'isi canke bitarashika kw'isi kugira ngo uwo muyagankuba ubihitane canke vyicwe nawo? Nguko uko bigenda. Mu gihe kanshi imvura ibiriko iragwa, umuntu ariko aratambuka kw'isi ayigirako, turifashisha runo rupapuro twerekana ko nk'iryo bari barabara ya mishwarara iriko iraza imwe y'umuyagankuba iriko iramanuka igashikira kuri wa muntu ikamurukirako, bisigura ngo uruhande vyamanukiyeko bihuranye na wa muntu ahari bikamujamwo mu mubiri kuko n'umuyagankuba umuciye mu mubiri kandi uriko uramanuka ucirondera gushika kw'isi. Kuko twibukanye imvura iriko iragwa, amazi ariko aratemba, amazi nayo niyo ya mbere yorohereza umuyagankuba kurengana. Wa muyagankuba ni wamucamwo ugaca mu muntu, umuntu nawe agizwe n'amaraso.
tutari kide navyo ne birorohereza umuyaga nkuba gutembera ukamucamo umanuka bica bimuhitana bigatuma n'umutima uhagarara mbere biranatuma no ku mubiri w'umuntu haza ubushe byo no kwita nk'ubushe murakunze kubona umuyaga nkuba wafashe umuntu kenshi aramera nk'umuntu yazigiye bigashika no ku rukuba rw'umuntu ivyo biri mu bituma wa muyaga nkuba uhitana umuntu yari ku isi si ivyo gusa kenshi kuri kiragwa abantu turagomba guca tukenera ahantu tuza kugama imvura mbega niye twokugama imvura umuntu aje agashikira ahantu abonye igiti kumbure ko imvura iri kiragwa reka nugame ngaha munsi y'igiti niyugama munsi y'igiti imvura iri kiragwa amababi y'igiti twibukanye neza yuko arashika hejuru abahinga bavuga yuko igiti ukuntu gikarigwa n'inkuba ni inshuro 50 gusumba uko umuntu aba ari uruhande rwiwe ariko aratambuka cyane ahagaze wa muntu araje ari munsi y'igiti kuko inkuba yo iri kiramanuka irondera uburyo yoshika ku isi byoroshe nico gituma ifatira ku kintu kiri hejuru ishikiye mu mababi y'igiti hejuru ishikiye ku giti nico itangurirako iri kiraza rero ikinjirira mu giti twibukanye ko imvura iri kiragwa kandi amababi yose ajejeta amazi uri hano munsi y'igiti ya mishwara ikimanuka mu giti imanukiye mu giti nawe uri munsi y'igiti ikikujaniranya ucuhitanwa n'igiti turumvikanye neza ko kizira kugama munsi y'igiti mu gihe imvura iriko iragwa uba wongereje uburyo bwo gukubitwa n'iyo nkuba sivyo gusa hari ukuntu tugenda mu barabara tukiyumvira ko turiko turatambuka kandi imvura irikiragwa reka turondere umutaka murabimenyereye kenshi turakunda kubigira ariko hajya nyine turiko turabwiza icyo no kwita imigisha cyangwa turiko turabwiza amashance yo gukubitwa n'inkuba uti gute iyo dufashe umutaka gutya hejuru yacu hari imitaka iri kakuma kariya kantu kari hejuru kariya kuma kari hejuru karaza gufasha inkuba mu kuronka aho yinjirira kugira igushikire kandi niba ufashe ku cyuma ikinjira kuri kariya kantu nk'icyuma k'umutaka ko hejuru umutaka mu gihe utaza gukingira ari umutaka w'icyuma gusa urafatwa naho nyene urashobora kuguhitana hariho n'ikindi kandi no kwita ko kigira kandi iyo imvura iri kiragwa ukabura ahantu hegereye amapoto cyangwa hegereye amaklotire ari mu vyuma kirazira naho ukanguka nk'inkuba igakubita reka kwegera ipoto wifateko birasa neza naho wowe ufashe intoki zawe ukazitwara muri prise kuko mugiye iyo poto cyangwa icyo cyuma gishinze kimanukiwemo na wa muyaga nkuba uvuye ku nkuba nawe ugaca kugikoraho uca winjirira aho nyene ku kuboko ugaca ukwira mu mubiri wawe kandi ingaruka mbi zirasa na za zindi z'umuntu umuyaga nkuba ururukiyemo maze ukamuhitana bakunzi ba Ghost TV hari byinshi twoyaga kuvyinkuba ariko reka turabe mbega turi muhira ni gute twokwikingira ngo inkuba ntidufate ahangira nsigure mu gihe ari inzu idakingiwe kuko inzu barazikingira canke ahandi hantu hakoranira abantu benshi barahakingira cyo bakwita murakunze kubona bashinga ivyuma birebire mutibijya bikora gute bijya ukuntu bikora twumvikanye yuko inkuba iri kiramanuka hejuru iyo yiza kurondera uburyo yoshika hasi byoroshe bijya biti no kwita ibiti ariko n'ipoto zihagaze zigera hejuru zifise akantu hejuru gato kakuma kajya kaza gufasha inkuba iri kirakubita hejuru nikiza kuziviza kandi kinjiriyemo nawe hari n'utsinga rumanuka gushika munsi ruca rutwara yama wa muyaga nkuba ugashika munsi ataco uhitanye mu gihe rero ari inzu ataco atakiyikingiye two kwitwara gute imvura iri kiragwa two kwirinda koga mu gihe imvura iri mu mituragaro myinshi kuko amazi ni ikintu ca mbere kizirana n'imituragaro two kwirinda kandi no kwegera amarobine canke amatuyo atwara amazi mu gihe imvura iri kiragwa hari n'ikindi kintu kandi twogabirako tukihweza neza mbere no kugikoresha cyo c'imvura iri kiragwa bibaye ngombwa tukakika kwitabisha telefone fixe telefone zijya zo mu nzu telefone ijya mu nzu murazi neza ko inzira zayo ni urutsinga kandi ruca mu mabarabara
ruca mu nzira abantu bacamo birashobora gushika ugasanga rwa rutsinga kandi karupfutse bakunda kukita ngo ni isola gatuma ari muyaga nkuba kumbure waciyemo udashobora gushikira umuntu mugihe ukorako ariko kanya gashobora kononekana ariko kubera ko ruriko ruraca ahantu mu nzira yatose mu gihe bwononekaye canke kajya kantu kavuyeko inkuba igakubita muri iyo micungararo winjiriraho nyene umaze kwinjiriraho nyene ikiza na hahandi uri kuritabira telefone nawe ikakujanirana. Reka turabire hamwe nibihe bikorwa twokwirinda gukora mu gihe imvura iriko iragwa canke kugira ngo inkuba ntidukubite muri rusange. Tworaba neza nk'ibikorwa bijanye n'amazi nko kuroba nk'akarorero. Imvura iriko iragwa naho yoba nkeya ibikorwa byo kuroba ni ibyo kwirinda cyane kuko uri mu mazi amazi nayo niyo yambere yorohereza umuyaga nkuba kurengana. Twokwirinda kandi kugendera ku makinga. Ikinga uri kurarinyonga ni icuma kubera ko ari icuma biroroshe cyane kandi uri kugira hejuru ahantu ashobora kuba hegereye ko wa muyaga nkuba ugutemberamo ukwinjiramo gutyo nabyo nyene yashobora kuguhitana. Hari n'ibindi bikino kumbure tutamenyereye no mu Burundi bakunda kubita les alpinistes bagenda hejuru tukunda kubona ahantu hari amaglase biriya byo biri dangereux ni bibi cyane akuja ahantu ku musozi mu gihe imvura iriko iragwa. Turejeje kurabira hamwe inkuba niki mbega ihitana umuntu gute ni gute twoyirinda mu buryo bumwe bumwe makote kudukurikirana. Ikindi gihe tuzorabira hamwe mbega ni gute inkuba canke imvura yoba ingana hanyuma ikabonekamo imituragaro myinshi n'inkuba ishobora guhitana abantu benshi mu biganiro bizokurikira. Bangana muri kumwe natwe naho bitaha.